kaze mu kiganiro kukayi kuri Pam Channel TV bakunzi bo kukayi muraho mumeze neza ndabagumbiye murazi ko ndabakunda cyane muracari kumwe na Pamela Irene irakoze kugira ngo dusangire akayi karimo ginger karimo Ovaltine karimo nido nahizinje turagasangira sha alors turacari muri kwa kwezi kwahariwe agateka kumukenyezi mbega abakenyezi mu nkurikirana tukumva kumwe karubahirijwe nibyo tugira tuganire atutsi turi kumwe nabandi rero tuza gusangira kayi nabandi guys murabizi ko nama ndabatorera sha ibintu byiza ibintu bisukuye tuganira ku bintu byubaka ibintu byubaka la communauté ibintu byiza ndi kumwe nande rero tuza kuganira n'abarundi kazi beza sha n'abakozi b'Imana bafise ikintu kiri ku mutima wabo bumva boshikiriza abakenyezi tukagisangirira hamwe alors reka nakira umutumire wa mbere yitwa Queen Ben Monique Nyeniteka kandi amwakire kukayi karibu kukayi yakoze cyane karibu wakoze kudutera agateka wakoze kunteka nanje oh karibu cyane alors umutumire wa kabiri akaba yitwa ninde gabasha ninde ndabizi ko muri ko murashakisha amahezo ni 5/5 ariko ararondera je yiwanje iruzuye nakire umutumire wa kabiri akaba yitwa Pasteur Emerence yo nababwiye n'abarundi kazi beza gasha ndabakiriye muri Pam Channel TV karibu karibu cyane mwakiri cicaro alors mugumane natwe mukayi bakunzi bo kukayi abatumire banje nongere ndabaramutse bamaze kwitamporiza mugani wa wundi ngo kwitamporiza hariho Pasteur je ndamwita Pasteur Queen Ben Monique Imana yabimugize nanje ndayimukure nongere kandi kukwakira kuri Pam Channel TV mwakoze cyane Pamela mwakoze dutumira oh merci beaucoup nakine Pasteur Emerence tukwakire kuri Pam Channel TV merci beaucoup none kumuberewe mwese none cyenje cyahere twakwiganye bakunzi bo kukayi banyigana gute nibanyiganye ibintu ngira n'ubwiza bw'Imana bararenza ibintu byose mbona ari byiza madame Emerence wewe nibindi bintu rero bakunzi bo kukayi murazi ko namanda bazanira ibintu byiza byubaka byigisha alors turacari muri kwa kwezi nyene ko tuganira ko guharanira agateka kumukenyezi uno munsi ndi kumwe n'abakozi b'Imana babakenyezi babarundi kazi niryo teka nahawe uno munsi rero nashaka kumenya est-ce que agateka kumukenyezi twoba tukumva kumwe kuri bose kubera no musi nashimye kubatumira kubera mengo turahantu ho kuzazanirwa twumvise agateka kumukenyezi ucumengo n'umuntu ya baboshe umuntu adafise avugira umuntu atagira gute abandi bakumva ati kuronka agateka ntukurenza donc abantu usanga mengo twavangiwe canke twazazaniwe ntituzi réellement ico turi bufate mugabo uno musi nashaka reka mere ngaha ku ruhande rwanje baze nk'umukozi w'Imana mwe yo bavuze agateka ukwezi kwahariwe agateka kumukenyezi muvyumva gute mbega agateka kumukenyezi kameze gute nakahe tugomba kukumva gute nk'abakozi b'Imana nko muvyerekeye cyane mu rugo ego murakoze cyane kubwanje agateka kumukenyezi karafise ico gesigura mbere ku ntango ubwa mbere na mbere Imana ire mu muntu gicapo yari ifise mu kurema umugabo canke umugore ntiyigeze ivuga ngo hari abazocinyizwa ntiyigeze itegura ko ari uremwa kugira cinyizwe canke ntacinyizwe hari agateka yaduhaye kari muri Kristo Yesu hari igicapo yaduhaye cyo gusa nkawe ku muntu wese yizeye Kristo Yesu hawo umugabo canke umugore Paulo niwe yavuze nibaza muri Galatiya 3:28 aravuga ngo ubunye nta muyuda nta mugiriki nta mushumba nta komeye nta mugabo nta mugore nukuvuga ngo igicapo Imana yari ifise ubwa mbere nuko twese tubaho tubayeho neza kandi tukabaho tuganje ivyo yaremye rero mugabo uko societe yagiye agenda harabaye ubusumbasumbana ikijanye n'agateka n'umunsi wahariwe agateka k'abakenyezi catanguye kubera hageze ahantu
imibereho iratuma izana ubusumbasumbana, ugasanga umwana w'umukobwa avutse ntaronse nk'uruhusha rwo kuja ku ishuri nka musaza we, ugasanga umudamu ntiyemerewe kuzotora umukuru w'igihugu wiwe, ugasanga nimba akubaguwe nta mategeko kumbura ico gihe yari ahari kugira amukingire. Rero hagati y'akumukenyeze kumubwira ngo nawe wavukanye agaciro, nawe uremerewe gukora akazi wifuza nka musazawe canke nk'undi muhungu w'igihugu, uremerewe kubaho usohora muri we w'icimana yakubitseho. Nizera reka ko umuntu wese hari ikintu Imana yamwempaksemwo abwirizwa kuzosohora, abwirizwa kuzotanga raporo umunsi umwe ngo ibyo nagushizemwo mbega vyavyaye iki. Rero hagiye usanga kubivuye ku mico itandukanye, uvuye ku bigutandukanye, wasanga uyu mukenyezi adafise uburenganzira bwo kusohora iciri muri we kubera yavutse ari umukenyezi. Rero tubijanye no mu rugo naho kenshi barakunda kuvuga ati uyu munsi waje kugumura abagore kenshi ni niko justement niyo ntumbero y'ikiganiro, kubera iyo abantu benshi barandika ibintu, abantu benshi baravuga uyu munsi ngo waje kugira ngo ugumure ngo abakenyezi, justement cyo nabwo ntireka ngira ikiganiro kugira ngo twumve ko tuvyumva kumwe. Ugiye novuga ngo muri kahise k'ingene uyu munsi watanguye, byatanguye ari abagore bishwe mu kazi kubera basavye uruhusha bwo kudugirizwa umushahara wabo. Urumva ko bitandukanye na mbega ndangana n'umugabo wanje. Ijambo ry'Imana novuga ngo mu ciyumviro c'Imana, Imana ntigeze irema umugabo n'umugore wiwe, ndateba ko ico kintu ngo umugore wiwe, umugabo n'umugore wiwe kugira ngo haze ukuvuga ngo wenda gucinyije. Habaye umwe wese afise ikibanza ciwe, umwe wese afise ikibanza ciwe, umugabo afise ikibanza ciwe, umugore afise ikibanza ciwe, umuntu wese afise ico hamagariwe ciwe. Rero Bibiliya yatubwira ko umugabo ari umutwe w'urugo. Imana iko iravuga ico gicapo ntiyahugira icinyiza umugore, ntiyahugira ivuga ngo wowe uzobaho ugowe, kuko umugabo yaragizwe umutwe, ariko bona burya umugore niwe afise igikorwa gikomeye. Tusigaranye igice cyose. Umugabo aragira iyerekwa nk'umutwe, aragira iyerekwa h'umuryango, ariko Bibiliya twise abafasha kugira tuze ku materializa, kugira tuze kuzana tumusunikire gushitsa. Urumva ko ufise igikorwa gikomeye nuza gufasha gusunika. Rero birasaba ngo kumva ngo ahubwo n'agaciro twahawe. Imana aratwizeye cyane kuvuga ngo hejuru y'ujya mugambi uyu mushinga nawe afise nk'umutwe, hejuru y'umugambi Imana yaraduhaye ko gaciro, hari agaciro yaduhaye, yaratwizeye iravuga ngo uyu mugabo ntazobishika ko wenyene, arakeneye umufasha bakwiranye, uyu nawe n'umugore wiwe. Rero mu kuba umutwe natwe tukaza kumufasha, umugabo nawe ntiyarahawe uburenganzira bwo kuvuga ngo uyu mugore cumucinyiza. Ni kuvuga ngo ahubwo kugira umugabo azoshobore gutera imbere mu muhamagaro yahamagariwe, bizosaba yuko yemerera uno mugore yahawe kuvyara ico yashizwe muri we, kugira ngo nimba afise ingabire kanaka, nimba ashaka gushaka ikintu kanaka, ico kintu cabivwe Imana yashize muri we kizoza gukontribute, kizoza gutanga inyishu kuri wa mutwe twahabwa. Hari imigenderanire, hariho aho umugabo ashitse, hari umugore ashitse, hama tukaza tugafashanya. Nico gituma rero hejuru y'ivyo habaho ikintu cyo kuvuga ngo ego turafise uburenganzira, umugabo n'umutwe, nanje nkaba tukaza nk'umufasha. Ariko hari igihe usanga mu ngo nubwo bimeze gutyo, ntitwirengagiza ko mu ngo hari abakenyezi bacinyizwa, ko hari abakenyezi bakubitwa gushika aho bapfa, ko hari abakenyezi bagira ingabire yo gusama agakubitwa n'umugabo wiwe gushika hindi ivayo nawe agahambwa. Rero kuvuga ngo agateka kiwe ni kuza kubwira n'uyu ari mu rugo, ego uri umutwe mu rugo kandi nawe n'umufasha. Mapanda bigaruka kuri kuko kibanza c'umugabo mu gushimangira ko gateka ku mukenyezi Imana yamuhaye. Umwe bifise akarimbe, hari akarimbe, nivyo hari umwe wese kibanza ciwe, nico twagizwe n'Imana. Mugabo Imana igicapa yagiye biryosha umubano. Ni kuvuga ngo umwe egwara w'umutwe kandi tugasaba kugamburuka nk'umugore ukagamburuka. Bibiliya aravuga mu Banyefeso kenshi bakunda kuvuga kuri 20 muga kuri 20 yo hejuru 21 ntihenze, bavuga ngo mubanze ngo mugamburukirane, bisuga ngo hari ikintu cyo kubanza mukaganira tukumvirizanya, hari ego turiganirizanya tugira mugabo uramugambura akagira iryo jambo rya nyuma wowe kaza ukamufasha. Mugabo ico ndiko ndavuga ni giki ngaha, ni kumenya yuko nubwo uyo muntu yaje kugira ngo umubere umutwe, ntibamushize musi y'ikirenge cawe, ahubwo nubwo nk'ijambo ry'Imana rivuga ngo amataranto twahawe ni nk'itaranto wahawe.
ni nk'itarantu wahawe ejo uzoza ugatanga konti ati mbega uyu ko namuhawe nka Pamela nk'umugore wanje nibaza badusanga Pamela yidegembye ashobora yarabayeho ubuzima bwiwe yategeza kubaho nimba ari umuntu yadandaza mbega yarashoboye kusohora uko kudandaza kwiwe yorohewe ikintu nukugira ngo Pamela niyifuza kudandaza umuntu azomubwire ngo yango uri umugore ni wicare muhira Pamela niyifuza kuvuga ati ndashaka kuja ku kazi nihonge ngo ya umugore niwo muhira mugabo uronka ubwo burenganzira bwawe bwo kushaka ngo uburenganzira imbere y'amategeko tungana imbere y'amategeko tungana imbere y'amaopportunité y'uburyo tworonka ni kuvuga ngo amategeko nimba gufuka afuka umugabo afuka umugore afuke novuga ngo ibitsina ndi kuvuga umugabo n'umugore ibitsina bibiri rero mu rugo nivyo hari kugamburukirana haraho dushika kandi umwe wese agiye mu gikorwa ciwe mu kibanza ciwe haraba novuga ngo ukoroherwa harmony ukuryoherwa mugabo hejuru y'ivyo n'igihugu kirashira amategeko yo gukingira ni kuvuga ngo igihugu kirashira amategeko yo gukingira ni kuvuga ngo kureka benda kinza abakunzi bo kukaye mumva yuko bafise ibintu byinshi byo kuvuga kugira numvirize Madame Emerance nawe ubibona gute uvyumva cyo kimwe na ntuze yavuze ndabashimiye kwanza ariko yavuze byinshi kandi ivyo ntasubiyemo ivyo yavuze hari indi kote yaje kwica novuga gute ico gicapo c'Imana kuri kote y'imico hari imico twakuriyemo canke peut-être abari imbere yacu bakuriyemo rero iyo mico yaraje yerekana ko umugabo ari washizwe imbere ko ikote y'imico yaje konona ivy'Imana yari yarashizeho ego cyane urumva ikote y'imico yaraje iduza umugabo hama umugore ikimugira comme novuga gute ari uguma mu nzu ari hariyo n'abashaka kurenza ukamenga umugore acitse igikoresho urumva acitse igikoresho ariko imico ndakubare ko imico hari ukuntu yagiye irabahapwa yo shira umuntu mu kenyezi hasi hama bigenda biraduga kubera ko umwana w'umuhungu n'umwana w'umukobwa ntibaregwa cyo kimwe ntibanafungura bimwe umwe yaraje ku ishuri undi agasigara muhira hama urumva n'ijambo umwe arafise ijambo undi nta jambo afise ngo nta baravuze n'imigani mu Kirundi ngo nta nkoko kazindibika nibaza ko no munsi hakiriho iyo ngorane no mu mamanza badashobora kumva ko umukenyezi yohaguruka ngo baca mvume ngo aragumutse nibaza ko ari aho hantu byatugejeje donc rero ukaca usanga umugore yakuriye muri ubwo buzima canke muri iyo entourage canke uko kuntu nyene akuze azi yuko atacari ahaja kubaka kwiyakira niko novuga yaravyakiriye urumva ashitse rero mu rugo nivyonye mugenzanje ariko aravuga vyuko hariho abakubitwa bafatwa nabi bakaba ubuzima bwabo bugasinzikazwa mugabo ntibapime kuvuga bakazohora akaryamana urumva akarinda apfa yahoze kubera iki niko imico ishobora kuba yarabareze bati kirazira kuvuga ugiye kwararaza urugo urumva nukubitwa ari kugumaho urumva ntuvuge iki rero ngarutse ku kibazo novuga yuko imico yarishe na self esteem y'umukenyezi niko novuga imico yarishe igicapo c'Imana alors donc mu ntango yavyo hama iranatuma society niyo mico iratuma umugore yumva umenga ntacashoboye ntacashoboye kwa kundi avuga ati mbega ninaza kwerekana kino kintu umugabo atakivuze ntibahava bavuga ngo ndisimba rubebe canke ndisudu ukaca umengo woguma uri kandindire rero ukaca usanga umudamu ariko arasinzikazwa mu rugo ntashobora kubivuga kandi umugabo je naratangaye hariho n'abahora badutera inkuru bakatubara ati abagabo barashobora gusohoka bari hamwe aho bateramira ukazumva nk'umugabo aravuze ati mbega we nturakubita umugore burya akavuga ati oyaje ntaho ndakubitana tisha wowe rero uganzwa n'umugore urumva
ifo nyene kushika nyene umukubita niho aca akubaha agira ntaco yakoze nta kintu yakoze gitumwa akubitwa hama umugabo akaca ashika yigenza ku kantu gatonye ikofi urumva hakaca haba ico kintu nibaza urumva iyo mentalite bamushizemo uwo mugabo urumva ico ciyumviro bashizemo uyo mugabo umenga kuba ubugabo no kumva ko uri umutwe no kumva ko wategereza kuca mukubita wategereza kumukubita wategereza kugira nawe uvuga ati ejo narakoze akantu urumva mugabo ivyo sivyo na gatoya ukuri kwa rukuha voilà donc nico gituma ayo mategeko y'umugore yaciye avuka kugira aze gukingira umugore rero urumva hagati y'izo culture zatumye zishira mu kibanza kanaka umukenyezi haciye haravutse nkuko yabivuze mu ntango haraba kwikukira kwa genre révolte cyangwa kwikukira kw'abagore aho rero haciye havuka amategeko novuga droit itegeko ryo gukingira umukenyezi baca bahagurukana iyo le 8 mars rero jewe novuga ko ndayashigikiye muri kote y'ukuza gusova canke kuza gutabara umugore ari muri ico kibazo asinzikajwe mu rugo sivyo donc ayo mategeko nkuko Queen yavuze ati leta nico gituma haba presence ya leta iza kugwanira ubucinyijwe wese urumva rero leta nyene ibikora ayo mategeko hari kugira agwanirira uyo mukenyezi mu rugo ariko arasinzikazwa gutyo wonye arakenewe kandi arakabaho ico nayi kuvuga ikintu ariko aravuga Pasteur Emerance igihe giheze baza ko umwaka uheze nageze kubona umudamu umwe ariko aravuga bese n'umukozi w'Imana nikore amaboko ava ngo ngo mwabagore mwe ngo mufyine ngo bazobashishura nyene nikoreye amaboko kuko iryo si ijambo ry'Imana y'abantu bacaguye kukorekesha ijambo ry'Imana canke nk'abantu bavuga ngo umugabo ngo n'umutwe ngo ni watwara mu rugo nico ariko ndashaka kuvuga ngo reka turivuge ryose ijambo ry'Imana yakubwira ngo ukunda umugore wawe nk'umubiri wawe sivyo nta muntu ejo bakubonye wewe Pamela uri kugenda wikubita bakwita urakoze sije ndakibuze bakwita umusazi Bibiliya yabwira umugabo ngo ukunde umugore wamufate nkuko ari ta propre chair urumva rero ndavuga ati tugiye mu ijambo ry'Imana turifate neza ntitugacagagure ngo dutore akantu kadufasha mugabo ibindi tubicagagure harava ngo umufate ko muta propre chair nk'umubiri wawe donc bisigura ngo uri umutwe ariko uyu nyene uyu umufate nk'umubiri wawe ndavuga ngo je mwibara bagiye babona umugabo ariko arikubita nta kindi gisigurwa yasaze kuko nta wikubita wikutacanganikiwe hama Bibiliya yakubwira ngo ubu iratubwira kandi ngo abe umutwe sivyo ngo agirene ngo akunde umugore wiwe nkuko Kristo yakunze ishengero ngo agezesha amazi agezesha ijambo bisigura ngo Kristo Yesu turahaguruka tukagira amakosa tukananirwa mugara arakubwira turashoboye nyemera nkufashe muri je urashoboye muri je urakomeye muri je urahamba nta rubanza gucira rero umugabo mukuvuga ngo kuharanira ngo uri umutwe umugabo wese yubatse avuga ngo ndi umutwe w'urugo ndamutumirira kuja kuraba igicapo ca Kristo ingene akunda ishengero ingene yihanganira ishengero ingene agezesha amajambo meza apana kuvuga ngo nta wakivagundi abandi nibo bubatse uravyumva naho haza gucinyiza kagaciro k'umugore ariko ngaha ndagaruka nkabwira ngo n'umugore rero ntabwiza kurindira ko abandi bazomukomera amasha kuko nkuko yabivuze Madame Emerance imico irakubwira ati ntacumaze hama akiri muto yakuze yumva yuko uruwinyuma ni kuvuga ngo ni imbuto bamubivyemwo ifise imizi minini cyane bamubwiye ngo uruwinyuma nta jambo ryawe ryovugwa ntacumaze wewe nuwagira Imana ukubaka nico gituma no munsi ugiye mu misozi hano mu Burundi urabona abana bakiri bato cyane imyaka 18 yihutira mu rugo cyangwa akavyara n'ingoga bakagwara ingwara zo mu kigo kubera iki bavyaye hataragera canke bagafatwa ku nguvu mugabo mbya ati
ugasanga umwana w'umukobwa afashwe ku ngufu cyangwa umugore afashwe ku ngufu niwe yagirizwa mbega wajahe oya wari wabishatse mu minsi heze nabonye umuntu yako ashinga intaye kuri réseaux sociaux ariko aravuga ingene yafashwe ku ngufu n'umupapa yaramutunze imyaka 5 ukazubona abantu bariko barandira ngo ikasha wari uvyipfuza ngo imyaka 5 ngo ikora iki urumva combien la société est très agressive ibyo ni abavuba baranditse commentaire donc ucone combien ibintu bisunikira umugore kwiheba rero nasanze nta hantu tuzosanga agaciro kacu atari mu mana donc hari igicapo ciza imana yacafye cyuko taba ubusabane bwiza gusumba kuri ndagusumba ndagucinyije cyangwa umugore ati urancinyije nanje ngenda gucinyiza hari umubano mwiza imana yazanye malheureusement ikintu kivyonona nuko abantu baraza bagasita bakavuga ijambo ry'Imana mugabo gaca baricagagura ukacumenga umugore kubona yavutse ari umugore cumenga imana yarakwanse ahubwo yaratwizeye gusumba iravuga ngo kugira uyu muntu ashobore gushika ashaka kushikako wewe urimo ikindi ca societe uzohana n'abana b'abahungu bakiri bato abasore batarubaka ngo urumva ngo mwabagore mwe nimutwubahe umva ndombwa ubwiye umugore wanjye wewe wari kuko tuja munsi y'uburongozi bw'umugabo wawe mugabo madame Esperance nyagenda kuvuga muri assemblée yamutumiye ntumwicake ngo n'umugore kandi umugabo we yamubwiye ati hari ico urafise ico wotanga ari hano ku mushinga nta yamwemere turi hano kubera abashinga ntaho batwemereye kuhaba baduteye intege turafite ico utanga ibaze nk'uyu mwaka two turavuga bino kaza wumva guheho bagore urinde bahaye ijambo ngo bagore bakino gihe abako ico nyene cyo cyo yatabara abandi badesize gukora voilà ubu rero hari ikintu c'ubungane aravuga ngo umugabo nangane n'umugore umwavuze ati ubu ndacemera yuko leta ifata amategeko etu me iyo bavuze ngo umugabo arangana n'umugore mwe mu bitahura gute ubundi twagomba kumva iki murakoze iconye no gisigura mu buryo bubiri donc uko kungana k'umugabo n'umugore hariho aho bikunda ari ego naho ari oya bidakunda novuga nti reka mpere ku gicapo novuga kungana k'umugabo n'umugore imbere y'Imana umugabo n'umugore barangana kuko yabahaye ishusho imwe bose bafite ishusho y'Imana bafite ishusho yayo barangana ariko mu bikorwa canke novuga muco Imana yahaye umugabo cyangwa ukuntu yaremye umugabo n'ukuntu yaremye umugore turetse uko kwishusho mugabo no kwitiza ama option Imana yoba yarashize mu mugabo nayo yashize mu mugore aratandukanye burya umugabo wotuzanira suje imwe cyangwa ikintu kimwe ukatubara ati mwese ne mumbari ico mwiyumvira kuri iki kintu umugabo yotango afise ukuntu yiyumvira afise ukuntu yaremwe Imana yashizemo de potentiel hama umugore akakubarira ukundi afise ukuntu abona ibintu n'umugabo afise ukuntu abona ibintu gutandukanye kandi ivyo Imana ntiyihenze mu kubikora hari umukinyi wa film yaciye avuga ngo les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus Imana ntiyihenze kubikora gutyo kubera muri uko gutandukana k'umugabo n'umugore mvuga mu bikorwa no mu byo Imana yabashizemo yabatekeyemo uko gutandukana kuko navuga barakompletana kandi umugabo afite ubwiza bwiwe n'umugore afite ubwiza bwiwe kandi isi irakeneye ivyo vyose isi irakeneye uko kuntu umugabo aremwe kandi iranakeneye uko kuntu umugore aremwe ariko imbere y'Imana bafite bose ishusho y'Imana bose ni ishusho y'Imana mugabo mu buryo bw'ukuntu Imana yabakoze indani niko batandukanye rero ntibashobora kungana hama novuga nti hariyo kote ninjiyemo cyane hari kote no kwemera yuko umugabo n'umugore bongana ni muri koti ni mu gihe muri cadre y'ivyo kwiga donc ishuri est-ce que hogenda y'umugabo gusa hogenda y'umuhungu gusa canke umukobwa wenyene la preuve on est que abadamu abakobwa bagiye bashobora kuba bambere nkuko abahungu yego rero kuri iyo kote novuga yuko umugabo n'umugore barangana ku kintu cyo kwiga ku kintu cyo gukora na salaire ukuntu bahembwa
ntiwoca uhemba umugabo menshi ngo nuko ari umugabo hama umugore ukamuhemba make ngo nuko ari umugore kandi bakoze igikorwa kimwe rero ego hama iyo kapasite yo gushobora gukora hanze Imana yibahaye umugore yarayimuhaye n'umugabo yarayimuhaye bose barashoboye gukora umudugu umugabo atwara n'umugore yawutwara no munsi umugore arashobora gutwara igihugu n'umugabo aratwara igihugu n'umugore aratwara igihugu umugore arashobora kuba deje umugore arashobora kuba deje arashobora kuba ministre arashobora kuba umukuru w'igihugu ariko muri ico gihe yitwa rero umushefu ahantu nagomba aho ndaza kuhatanga aka difference bumva itandukanirizo yaducira akarongo neza tuvyumva rero aho onye umugore ari umudeje mu kazi muri entreprise kanaka yitwa umushefu kandi arongoye abagabo n'abagore bo bakexecuta barakora iryo nyene avuze muri ico gihe ntuza kuvuga ngo ko abivuze ari umugore nubwo ari mudeje wanje ntavyo nkora kuko je ndi umugabo no oya wihenze wanyuranije ibintu urumva si uko bikora rero nico gituma nakubariye muri iyo domaine ndemera ukungana k'umugabo n'umugore mu buzi k'umugore arashoboye gukora ikintu cyose Imana yamushizemo kapasite yose arashoboye gutwara igihugu arashoboye kuba umushefu arashoboye gusova isi arashoboye atekeyemo ibintu biteye ubwoba arashoboye none umuntu atwara umwana amezi 9 akamushiraho yego rero arashoboye rero no kwiga kuri iyo kote vraiment nta problème nemeye ko bangana mugabo hari indi kote badashobora kungana kote y'urugo mu rugo umugabo n'umugore mu rugo ntibashobora kungana kuko hari ukuntu Imana d'abord Imana niyo auteur canke niwe yatanguje urugo Imana niyo yatanguje urugo rero mukuru utanguza urugo irafise igicapo c'urugo hama urabizi yuko nka kujya ko kukazi nta bashefu babiri babaho umutwe Imana yatoye yuko umutwe abo mugabo hama umugore akaba ari we kandi biranditse yego biranditse reka ndakubariye naho byanditse mu banyefeso 5 kuva ku murongo wa 2 yego mu banyefeso 5 kuva ku murongo wa 22 gushika ku murongo kuri 24 barabivuga neza ku 23 ho baravuga ati niwe mushefu sibisho rero numva n'ibintu byanditse aha ushimira Imana ego urumva turasurinye umva umugabo niwe mushefu yashizweho n'Imana mu rugo donc umugore ntashobora kuba umushefu mu rugo kwa kungana ntigukunda umugore ntashobora kuba umushefu mu rugo hazoba habaye imitwe ibiri kandi iyo mitwe ibiri abashefu babiri kica kibigisigo ikintu kibyutse gifise imitwe ibiri ni gihume umuntu agomba kuvuka afise umutwe afise umutumba ibiri ukuntu bakorana rero iyo umugore abaye umunyabwenge akaba ashaka kubaka urugo neza n'umugore umugabo aja muri position yiwe umugore akaja muri position yiwe umwe wese afise place yiwe akoreramo iyo umugabo ahinduye ikibanza agashaka gufata icumugore ntaba umushefu ni kuvuga iki ni umuntu atanga direction urugo ruko rujahe vision urumva yerekwa urumva uwo mugabo si ibintu by'ubushefu hari abantu bashaka kuba abashefu kwizina mugabo tutababona mu bikorwa uravyumva mugabo n'umushefu ajeje guproteger iyo famille ugo rugo ajeje kuruproteger ajeje kubereka iyo bariko baraja ajeje gutanga solution arajeje gutanga inyishu ku kibazo cyose kibaye gihagurutse mu rugo hama umugore akumvira rero abagore nabo ngira kugira umuntu abafashe ntibumve umugore ajejwe barakoresha soumission rero soumission ni guca kumvira umugabo cyangwa guca bugufi ku mugabo ariko igicapo abagore bashobora guha soumission hari abumva umenga ni gucinyizwa ahubwo gucukumbogara hasi ukaryama ukagira urumva
iyo soumission canke guca bugufi kumvira umugabo si kugucinyiza ariko ni kugira habe urutonde kuko hatagize uvuga hamundi agakora ntibikunda rero abadamu canke abakobwa ntibumve yuko soumission mu rugo bumve hariyo n'abantu batagira mariage abakobwa hariyo abatagira mariage kubera ko ico ca soumission kirabaremereye kumva ngo mujejwe kumvira umugabo wacha yumva umenga ni aje gucinyizwa jewe nsanzwe nigura ko ushaka nitegekaho cenza umuntu ambwira ati we ta 18h niko bavyumva benshi bumva yuko ari gutaha canke giribi ariko nibaza ko muri mu rukundo byose biranagoye hingenshire ko kandi kantu biranagoye ku mugore arusha amafaranga umugabo kumva bon hari abo bihora bibagora kumva yuko umugore afise aha novuga gute arusha uburyo umugabo novuga ubundi umugabo n'umugore mu rugo murasangiye byose mugabo umugore akumva umenga afise akazi kari hejuru kuruta umugabo azana menshi mu rugo akaca yumva umenga ahubwo umugabo yomwumvira amafaranga si yaca kugira umushefu afise adafise Imana yavuze ko ari umugabo aguma ari umugabo aguma ari umugabo rero umugabo nagomba nankuhaje nk'abakobwa bumva batinya kugira mariage kumva ko ico kintu cyo guca bugufi yumva umenga baramucinyije sico hama kandi hariyo n'abagore bazi ubwenge babikora mu bwenge cyane umugore ugasanga n'umushefu ku kazi ariko ashitse muhira statut y'ucihinduka hari wavuze ngo chini ya ulinzi urumva nk'uyu abazi ubwenge aba ari sage n'umugore ari sage donc ku kazi n'umushefu kandi aratanga itegeko bakamwumvira ariko muhira ashitse muhira acaba umufasha w'umugabo arashitse munsi y'undi mushefu aca mwumvira ntaza kuzana bimwe byo ku kazi ngo mpembwa amafaranga ije ntibikora bishire ku ruhande rero umunyabwenge arazi gutandukanya ari ku kazi ndi umushefu muhira ndi muri iki Bibiliya nayo ikavuga ngo arazi kugendereza ibihe arazi kugendereza ibihe hama Bibiliya kandi ikavuga yuko umugore w'ubwenge arazi kubaka yubaka urugo rwiwe ariko ngo ikijuju kirisamburirako ikijuju rero niki ikijuju n'umugore ashaka gufata ubwo bushefu bwo ku kazi donc bimwe byo hanze akaza kuvyaplika muhira bwa bushefu ya mapete bamuha hanze ya statut isi yamuhaye ego akacaza kuvyaplika muhira akibagira yuko hari uwundi mushefu kandi mudashaka kuba muri babiri rero uwo ni kijuju rero nibaza yuko hariho na confusion nibaza ko ihora iba kuba iyi lo 8 mars sinibaza ko bose bayitahura cyo kimwe canke ayo mategeko justement nico gituma turi hano canke ayo mategeko yo gukingira umugore canke iki je nibaza yuko hariho abavanga ashaka yuko ayo donc uko ashaka kungana n'umugabo hanze ku kazi arabire kuriwe akacishaka no kungana n'umugabo no mu rugo donc ntibasubira baraja muri confusion ku buryo adasubira gutandukanya aha na aplika gute byari bikenewe kumenya ndi mu rugo mbahuko ndi ku kazi mbahuko hama okay reka peut-être ngezaho bakuzo kukaye murumva ko kano yuko ikiganiro kirashusha akayikarashusha nawe ko karimo jinja nyinshi rakazi no mundi twaregeye ariko mu kanwe uko nyene karakiza inkorora karakiza manjine karakiza ibintu byinshi nari nshaka kumenya mbega umugabo nabo yo bafise uruhara uri ararufise nico naye ko ndavuga umugabo abaye ahantu yumva ko iteka giwe nikijya cirore cabajya tunze umugore abana nibabona naho batomenya umugabo bakabona umugore agenda yambaye ibintu bimunukako agenda yijiriwe bamuguhaye ari kamutoye inyuma y'amezi 3 ntitusigaye tumucako kubera ababaye amagogo abana cyo kimwe ntateka ryawe ndashaka kuvuga ngo iteka ry'umugabo
y'umutwe w'urugo ni eta impande zose, ni eta mu mutima, mu ngene babayeho, mu busabane, kandi simaka ngo baronke ibintu. Hari abantu bashaka ko badafise ibintu mugabo ugasanga by'ukuri bamerewe neza. Umugabo arafise urundi ruhara n'uruhe ko gusunika nawe nk'umuyobozi, gusunika uyu mugore kubaho ubuzima yaremewe, kubaho ingabire ashaka, kubaho passion yiwe, kuko uyu ni yasohora ikiri muri we nk'umugore. Ikinyene gihamagariwe kumuduza muri ya yereko, kuko turi interconnected nkuko nakivuga. Ikindi naco ni par rapport y'abana. By'ukuri nk'umupapa niyigisha umuhungu wiwe akiri muto atumviriza, ntukabone umwana w'umukobwa umubone nk'igikoresho. Abana bagakura bazi ngo ntuzubone nk'ujya mukobwa umubone nka objet sexuel. Ejo tuzogera ahantu atama violence sexuelle abaho. Niyagera ahantu akamenya ngo ntukaduze ukuboko ukubite mushikawe mu buto mu ndero, kuko impamvu abantu no musi bigoye gukosora. Bamwe bakuze babona base bakubita banyina akati umviriza umugabo yubahwa ahatanze amashi ego ndazi n'igihugu kimeze uko onye ugasanga wamwegera ndabazi wamwegera ukamubaza ngo nshimwe ndazi yuko ngo papa nakuze ngo yego. Kenshi usanga umuntu atanga ico yabonye, mbese n'abamama abakigisha abakobwa ati ufise agaciro. Uwo papa akaca agenda akabwira wa mukobwa wiwe tumviriza uri umukobwa w'agaciro, uri incabwenge, ntuze wemerera umuntu n'umwe akwemeza yuko atacumaze. Ndakubwiye ibintu uronse ukiri muto, naho yohura n'umwigisha kwishura ngo ngo ntacumaze, azovuga ati mon papa ko yacaga icapa Imana yashira mu rugo c'umugabo c'umutwe c'umuntu ari protection. Naho wohura n'umusazi ntazokwemeza ko atacumaze, uzoguma wibuka caka intumbwe ati umuvyeyi wanje arambwiye ngo ufise agaciro ku buzima bwawe, uri umukobwa mwiza cane, urakayangana, ibikorwa vyawe ni vyiza, ukora ibintu vyo mu mwanya wo, uri incabwenge, uri umve. Naho yohura nana akabona abantu ngo umukobwa nacumaze, azobara baratwenge ati kubera iki hariyo baramugaburiye baramubivyemo imbuto yo kumenya ngo urafise agaciro, kandi abafise agaciro nawa muhungu wiwe niyamwigisha ngo ntimuze mugeze, ahubwo uyu mukobwa mubone dans sa valeur. Ntukabona umukobwa umuntu ati yo uno musimbirako, ariko mwubahe umukobwa wa Murundi, mwubahe nkuko ari mushikawe. Ndibaza ko hamwe nk'abavyeyi bogira iyo coalition kuvuga ati tuko turatabara ibintu biriko birafa hejuru, ariko duhere mu ruvyaro rushasha. Ndibaza ko twoshika ahantu aho umukobwa atotinya ngo nzoja kumugaba nkubita, aho umwana w'umukobwa atotinya asomye ijambo ry'Imana mubwira ngo umugabo ni shefu wawe, azomye ati azombugabunga, singiye gupfa, singiye kurwana, gutanguza urugamba rwa Ukraine na Russia. Abagabo boshikira abagore babo bakabareka bakavyara ico kintu kiri muri bo, ivyo Imana yababivyemwo, izo ngabire, izo ndoto bafise, kuko izo ndoto ntiziri séparées, zihamagariwe kumuduza nk'umugabo wiwe nawe nyene, kandi nko guterera mu rugo, kuko umugabo aragira ico akoze n'umugore tubishize hamwe bizana ubutunzi bwinshi. Mugabo no kubiba imbuto nziza mu bana turiko turavyara, kumwigisha ati ntuze wigire wemeranye n'umuntu avugisha amaboko, ntuze wemeranye n'umuntu avugisha guharira, tuza emera ibiganiro n'ubundi, emera ko ushobora kwihenda, emera ko ushobora kwihenda, umwigisha gusenga no kuba mu jambo ry'Imana. Inyobozo y'ukuri ivyo kuri ni jambo ry'Imana, niryo naho umuntu yokuzimiza kuvuga ati umviriza barakubesha, uri w'agaciro cyane. Reka nero ubu ngira mbaze Pastor Madame Mihance, ndabona ko nawe ariko aryoherwa, ari muri mood yiwanje, sinzi ko mumubona sinzi ko mumubona akayiko wumva gute, ginger nyinshi cyane, gingembre nyinshi cyane. Oui. Alors ndagomba kukubaza rero, urabona ko twavuze ukungene bigomba kugenda, uko Imana yabibona, icavyishe kugira ngo agateka k'abakenyezi gashobore kuba kari aho kari uno munsi mu ntuze yacu, mu mihingo yacu. Nashaka kubaza twavyumvise kuno munsi igihugu kiba kingira, hari ivyo bazi, hari agateka uno munsi bariko baramenya, ku bari baracinyeje bavuga ati jewe ibi nibi byaratumye nja hondi. None urya agateka k'umukenyezi kagahererahe, kuko uno munsi ishatse kugufasha, hari abantu bacavuga ati ubu rero ko ibintu bipanze uko ngira nanje nipange. Rero ndakubwire hari uzovuga nanje mvuge, ubu rero reka haguruke
nanjye ndashoboye kumwe batubwira ati turashoboye bimeze gute agateka k'umukenyezi n'umusi kategezwa donc gahera he kagahera icyo nocishurako nuko tugira ko dutera intege abakenyezi yuko nubwo ayo madroit ahari bitoca bibatuma baduza urutugu canke bagashaka kuca babikora mu nguvu nko kugwana canke kwishurana nabi betete hari abo baba bimaze kubabaza cyane mu mutima kumva ko yacinyijwe gucyonye ariko bo bikoresha n'ubwenge urumva bo bikoresha n'ubwenge kumenya ego aya mategeko arahari ku bwanje hageze ku kazi ndayakoresha gute hageze mu rugo ndayakoresha gute bakayakoresha mu bwenge kandi mu gutuza mu gutekana mu mutekano akamenya amategeko aho ikibanza cyose mu mwanya wo mu kibanza cyo aho akwiye kuyakoresha yego mukiri ngaha rero sinzi ko ari cyo twogena tutavuze kubera numva hari akaja mu mwatekera abakenyezi bariko baraturaba abakunzi bo kukaye abakunzi ba Pam Channel TV nta kintu twaba twagiye tutavuze ga noba ndakunyegana ijambo kubera ndabizi baryohewe bakunze abantu bacambira ati no ugu mumuciramwo ari ijambo taretse ngo avuge nta kintu wumva n'ubu kiriko kirabira wumva ugende utekereye abakunzi bo kukaye yego donc umukenyezi wese ahari n'umukobwa nagoma ndabamenyesha yuko mu kukurema Imana ikuremye yagushizemo potentiel nini cyane hari ibintu by'agaciro kanini gose Imana yagushizemo rero ntiwo kwisuzugura kuba bitaraza kumugaragara ntiwo kwisuzugura ahubwo novuga nti woshimira Imana canke worondera kumenya ikiri muri wewe icyo Imana yagushizemo hama ukashobora kugisohora nawe ariko bifatanye nuko wiyemera banza wiyemere imbere ko bakwemera kuko benshi kubera iyo coutume yarabacinyije umenga nta n'ijambo bafise ariko baho nyene uzi yuko wemegwa banza we wiyemere nasanze hari ikintu nize ntushobora kwemegwa n'abandi wowe utiyemera ifoko wewe wiha agaciro ifoko wewe wiyemera kuko Imana yarakaguhaye Imana ntifite ikibazo na wewe Imana yaragushizemo ikintu cyose gikenewe rero uri umuntu w'agaciro uri umuntu akomeye byakire ubigendere uvyiyature ko ubivuge bikuzure wumve ko uri umuntu akomeye atari mu buryo bwo kuvuga ngo ushatse navuga gute kwishima canke ariko banda kwanza wiyemere societe nizo kwemera wowe utiyemere iha agaciro wewe hama rondera kumenya icyo Imana yagushizemo usoho kugishira ku mugaragaro abandi bakibone bakigiye ko ureke kuguma nyene muri kwa ahantu muri kwa abandi bagushize no sohoka utange ivyo wonye isira birindiriye ushininge uryoherwe ubuzima utwenge ubeho yego mbigena kukesha ininga sha uriho Imana yaragusize imbere ni heza nta kandi kantu nakuniganye ntibazonkubitesha sihoma ko baza kubakunda Mana bonyica nubashaka kuvuga ngo umukobwa mukenyezi aho uri hose uri ingabire idasanzwe uri ingabire idasanzwe ku muryango wawe uri ingabire idasanzwe ku gihugu cawe aho uri hose mbega uri umurimyi urakubura mu ibarabara uri umuntu akora umwuga wo kwiruka ukora mu iradiyo uri umuganga uri umushikiranganje uri umuyobozi kanaka ufise agaciro kanini kuko imbere yo kubaho ntiwabaye igihamana ushobora kuba wavutse wipfujwe cyangwa wavutse utifujwe kuko hari benshi abavyeyi bakubise ko basanze batwaye inda z'abakobwa
nubwo wowe utifujwe n'umuvyeyi wawe canke n'abavyeyi bawe, hari Imana yakwifuje ko nturi gihamana, ntiwaje kubw'igihamana, waje kubw'umugambi w'Imana yakubitsemwo, nk'uko mugenzi wanje yavuga, ubutunzi budasanzwe, kandi umunsi wagiye utabusohoye bwose tuzoba duhomvye cane. Ndashaka kubwira ngo uri w'agaciro cane, uri w'icitegerezo, sohora ico Imana yagushizemo. Hejuru y'ivyo ndashaka kuvuga kandi ngo dushigikiranire, uko yabivuze kare Madame Mehance yabivuze ngo hagize umwe dusiga inyuma n'uruhombo. Rero nko yavuga umukenyezi, umukobwa uri inkingi y'iterambere, uri inkingi y'umuryango, hari ico Imana yagushitse ko dushaka kukujyako kandi kukunezererwa, uri udasanzwe. Hejuru y'ibyo kandi kama nibaze abasaza bacu, bashinga ntahe, abagabo bose baze dushigikirane, duhagurutse abo basore bacu, duhagurutse abo bene wacu kugira babeho ubuzima baremewe kubaho. Igicapo c'Imana nuko tugenda tukabaho kandi tukamererwa neza kandi tukaganza. Mugabo hejuru y'ivyo byose, nubwo isi yose toguye igiciro, hari umuntu yaguhaye agaciro. Hari umugabo wa mbere ko nandi bagabo bose boduha agaciro, yaduhaye agaciro. We nawe yitwa Kristo Yesu. We yaraduhaye agaciro, yaratwiyumviriye ko numva no kwingingira umuntu wese ati vy'ukuri tumubonere muri we, umuntu amwakira abeho, twakire mu buzima bwacu, duhindura ubuzima. Araza akakubwira nubwo bakubwiye ngo ntaco wavukiye ubusa, ahubwo ati ndagufitiye umugambi. Nta kindi kintu novuga ati kisumba ico, nuko hejuru ko twogutera intege, urondera Imana igutera intege muri Kristo Yesu, kuko muri we nihavuga ngo nta mugabo nta mugore, muri we turi umwe. Hari impamvu yaturemeye, hari impamvu yadushize mu Burundi, hari impamvu yaturemye nk'abarundi kazi, ni kugenda kuri wa wundi yadukora kugira duhe notice, akubwire ngo nakuremeye kino, kandi ni wanyizera ntuhagarikwa. Nubashaka kubwira mukenyeza hari hose ntuhagarikwa, wizera Imana uzoshika kure cyane, hejuru cyane, kandi kure cyane ku bw'icubahiro c'Imana. Bakunzi bo kuka ibintu biko biraba hano, abari derrière les caméras bariko barafashwa, bariko bwira amen, sinzi nkamwebwe je hari inyuma y'aya majambo hari kindi novuga, nta kindi novuga vraiment, ni kuvuga amen gusa, nk'abariko barafasha bari inyuma y'amakamera bariko bavuga amen. Ariko nagomba gufata umwanya wo kubashimira kuko nabatwaye umwanya wabo wose, bari bafise n'abantu, aba bantu mubona n'abantu bariko bakora ibintu bidasanzwe mu gihugu, banyigoreye mu mwanya, ibisi kubesha, barabizi twase kubivugira ngaha, ariko bafashije cyane mu kwitanga mu kanya gato kabo bari bafise, baramakano kanya. Ndagushimire Madame Queen Benmoni, mwakoze cyane namwe kudutumira, mwakoze kutwihanganira, kandi twizere ko nibasubira nibaba basaba ati bagarukane muzonyemera kugaruka. Nukuri Yesu abidushoboje tuzohaba. Mwakoze cyane. Baye turashimira. Yego. Dushimire Madame Mehance ku ntererano zanyu, ku kanya kanyu, ingene vraiment mwemeye mukigora kutwebwe kubera tuba twumva yuko hari ibintu kanaka mwasize, kandi ibintu wasanga mbere hari n'utuntu twashoboye kumera ukuntu gatoya, mugabo sinibagiye yuko hari ibyo mukijije uyu mwanya duhejeje kuvugana. Ndabibashimiye cyane, twizere ko murakoze kudutumira no kutwizera. Ahubwo gizeye twizere ko undi munsi tuzobakenera ko muzogaruka. Murakoze cyane bakunzi bo kukayi, aha niho ikiganiro cyacu kirangiriye, ukaba wagishimye tubona amakommentaire yanyu kugira mu nyakuraje kumenya ati eske pame wazanye content twari dukeneye, wazanye ibintu twari dukeneye, biranyubatse, birafashije, tubone commentaire zanyu. Ikiganiro cyakunezera ugipartage abandi, ugipartage kuri statut, ugipartage tes amis, ugipartage muri groupe, tuvuge ibyubaka, tuvuge ibyunguka. Hari uvuze ngo ubu turi mu byunguka, tuvuge ibyubaka, tuvuge ibyunguka. Alors naho ubutaha, peace and love. Peace and love.